beje ndagukunda kurusha aba bose nta numwe agukunda kundusha urazi ko atawundi muntu nkunda ketse sheri ubyibwe kandi twatanguranye gukundana sheri barakubata jama nguma mumbwira none jewe nkunde ndekende canke ntware ndongone ndekende vre okay kare basi ndabereke sibyo muri kunyumva mwese yego reka ndababaze kano kana urankunda ndagukunda cyane gose sawa kuri konti yawe office kangahe bihumbi bitanu bishire nyoka je kubiki vimpande we nawe kuri konti yawe hari kangahe nta office nta konti office ariko wicaye impande yanje umure rimwe kabiri ntakona impande yanje byo kuza muvuga ngo murankunda munkunda nkandi hama wewe acha Jefse 50,000 ufise 50,000 wacibona ko Jefse 50,000 ariyo uza kuza unzana imbere ngo urankunda hari rimwe kabiri wamvuye hejuru ana kono ngo murankunda munkunda mubiki we nawe rero ngo nibiki manuka rero bimbwira unyegere no tubimbwira uri hiyo hejuru ususu kweli icara ngaho bimbwire neza kugenda byima ruvuze ngo senga nafise 5,500,000 kweli kubujya bukobwa bwaje ngabo kavuga amajambo we gutera wabimbwiye kare shushu ana kuntu ngo ndagukunda ngunzana kinzara uye ni umwe usanga buza atani ikintu bufise ku muntu aho gusanga guma bwidoga ngo tuburongore wewe na wari wihoreye uzi kufise konti yikamara nkayo shushu none rero cyo tubigenza gute tugenda arese uko nyene hama burya muri nabwo bw'ubujambo buheze bugirente ibikorwa vyivugire sho twigire sha konti yacu ndumva iruzuye mbao sana wewe mama utalipa